abakozi b'Imana bamwe bamwe kino gihe ntibakivyifatamwo neza. Hasigaye hari abitwaza ico gikorwa c'Imana ariko mu vy'ukuri bariko basambura ingo z'abandi. Nk'ubu murabona yuko yarareze uyu mugore, ivyo barimwo ntavyo nzi. Urabona ko na Bibiliya yari yashize ku ruhande. Ikiyago cabaye umunoni, Imana itubabarire. Ariko rero reka turabe ivyakurikiye. Ariko ibintu birahindutse wamayinka. Amen. Ni izina rya Yesu. Umukobwa wawe azokwama kugamburukira. Ndasenze ngo ntazokwigera bura akazi. Azokwama avize umutima wo kubiba imbuto. Naje ngagira ngo mpezagire urugo. Bibiliya ivuga ngo aho umukozi w'Imana yakiriwe, urwo rugo ruba ruhezagiwe. Amen. Nico gituma nanje mpezagiye urugo. Hezagiye umukobwa wawe Mana. Hezagiye ibiganza vyiwe. Reka ibiganza vyiwe ivyo bikoze byose bimugisha. Amen. N'izina rya Yesu. Ndasenze ngo yamaboko imisi yose yamatangigira 10. Akira. Akira pastor ndaki. Akira. Data. Ndasengeye n'uyu mugabo. Igihe cyose azoja gukora akore ibimuha umugisha. Amen. Ndamuhezagiye. Ndahezagiye ivyo azokora vyose. Ndahezagiye urudandazwa rwiwe. Ndahezagiye abagenzi biwe bose. Ndasenze ngo vyose bigende neza. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndabahezagiye mwese. Mukozi w'Imana urakoze cyane gose. Sister, nizera yuko tugure ku rusengero. Ntangorane murakoze. Muvukanye ndabifurije gusigara mu mahoro no mu bumwe. Amen. Reka nanje mu nkundire amasaha arageze ngo mangende ku rusengero. Ndibaza yuko mu minota 45 gutyo nzoba nshitse. Hariho abandi bandindiriye ku rusengero kandi ndizera yuko mu misi mikeya nzogaruka. Oya pastor ariko ntugende n'ukuri. Ushobora kuza hano ngo duhe umugisha nk'uyu duhaye je n'umugore wanje hanyuma ngo ugende uko nyene. Oya ivyo nivyo baho. Reka ngende hariya mu cumba ndakuzanire ikintu kandi kirakuryohera. Nivyo ni vyiza cyane. Imana ihezagira ibiganza vyawe. Imana ihezagire aho wakuye hose. Reka ivyo bibanza wakuyemwo, reka ivyo bikorwa wakuyemwo bibe vyinshi. Ndabisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Pastor nukuri urumuntu adasanzwe. Reka nshire akagakoni kanje ngaha nyuma ngende ndabe ko no bitunganya. Ariko reka mbanze ndakubwira ikintu pastor. Hari ikintu giheruka kuba ku mugenzi wanje. Hanyuma uwo mugenzi wanje arampamagara kugira ngo ndamuhe impanuro. Rero kuri ngaha ko ngize Imana ukaba ngaha reka ndakubwira ingene vyagenze kumbure umpe impanuro zo kugene no mufasha kuko ari mu bibazo bikomeye. Muvukanye ndi ngaha kugira ngo ndagufashe kwishura ibibazo vyawe vyose. Jewe narahezagiwe n'Imana. Imana yampezagije ubwenge. Mfise amavuta y'ubwenge. Nta kintu na kimwe ntoshobora kuguhamwe impanuro. Nta kibazo na kimwe ntotangira inyishu jewe. Uwo mugore wawe yombera icabona. Amen. Yo kubwira ibibazo maze gutorera inyishu. Harabaza bamaze imyaka n'imyaka batararonka inyishu ngaca ndayibatorera. Nivyo mukozi w'Imana. Rero ndi tayari kugira ngo numvirize ikibazo ca mugenzi wawe. Ikibazo kirasanzwe mukozi w'Imana. Umviriza rero, umvirize. Uwo mugenzi wanje yabwiye yuko yasohotse. Agarutse azasanga umugenzi wiwe ari hejuru y'umugore wiwe. Mana yanje. So uwo mugenzi wanje rero ari ngaho yaramaramaye arabura icakora. Yaciye ahitamwo kugenda arababisa.
niko gucaza aransaba impanuro. Yaje kumpanuza nk'umutware. Twebwe abatware natwe bihabizwi yuko dufise ubwenge. Niko kunsaba rero yuko ntugico ndamuhanuye. Kurumva yuko ivyo bibazo arimwo bitoroshe. Je rero nanje vyarancanze, cyo gituma nagomba yuko umfasha kugira ngo uwo mugenzi wanje ave muri ico kibazo. Nivyo nico gituma ngomba ndagufashe muri aka kanya. Uwo mugenzi wawe mbega uvuze ngo yabasanze mu nzu yiwe? Yego yabasanzeho. Okay, inyinshi iroroshe. Genda umubwire agenda afate uwo yitwa umugenzi wiwe, amutabire, amukubita ubuhiri. Umuntu nk'uyo ntakwiye kubaho, ubuzima bwiwe bubwirizwa kurangira. Umuntu yitwa umugenzi wawe agaca kugirira ivyo, ukiye ahantu ukazosanga aryamanye n'umugore wawe. Birababaje cane pastor. Hagati yaho ntiyashobora kugenda ngo aryamane n'umugore yubatse. Ivyo Bibiliya irabivuza cane. Uko nuguca kubiri n'ubugombe bw'Imana. Nta muntu numwe yemerewe kuryamana n'umugore w'uwundi. Bibiliya ivuga iti uzoryamana n'umugore w'uwundi yicwe. Gabo rero ni yicwe. Pastor urakoze cane kabisa. Uza wampaye inyishu. Nukuri je ndagushimiye cane. Imana iguhezagire rero ndagiye. Oya ntugende pastor, kagafanta kanje ntukibagire. Manza wicare gatoya, ndakuzanira kagafanta kawe. Be muri ice gatoya mwe muratera inkuru. Pastor ntucegwa, icara gatoya. Ndagusavye wicare gatoya. Ntugire ikibazo aho uri mu nzu kwa chef. Ariko imbere yuko ngenda mu cumba reka ndabasigira akantu mube muraraba. Nanje ngere ndakuzanira ako gafanta pastor. Ariko ushiremwo filime y'abakirisu. Oya pastor, je vraiment sinoshiramwo ibipagani. Sinogushiramwo ibipagani. Okay, oya ntavyo nokora kabisa jewe. Yampaye nkawe rero, nabiri muvibasha. Umugore kwasazwa ngo nibiki? Pasita amajambo arakamye. Mukozi w'Imana. Ivyo uri kurakora. Uko niko mpwemu yera akurongora. Akurongorera kugira ivyo ugira n'umugore wanje. Uri kurasenga. Haguruka. Ndagusavye mutware, reka nisigure. Ngomba wisigure. Satani nukuri yangerageje. Shetani yangiriye nabi cyane. We nakubwiye. Hora, icaraho. Suye kumva uvuga ijambo na rimwe, urantahura neza uwo ndiwe. Ushingana tubabarire. Umviriza, sinkeneye kuvuga ijambo na rimwe ngaho. Pastor, Imana yakurungitse ku mugore wanje. Nguri kurasenga? Ivyo wari kurakora wewe wibaza ko ntabibona? Okay, wewe nyene uza watanze inyishu yuko ndakugenza. Mutware mbabarira. Wewe nyene watanze inyishu y'ukuntu bagenza abantu nkawe. Wavuze uti uyo mugabo ntategerezwa kuva ngaha akomeye, ategerezwa kwicwa. Ngomba ndagukorere ivyo wavuze. Urubahuka umugore wanje. Ziba! Ubushobozi bw'Imana buracandiko. Ubwo bushobozi nyene nibwo buguturira uno munsi. Uno munsi uramenye je uwo ndiwe. Ngomba ndagukorera ikintu uzorinda upfa wibuka. Chef ndagusavye imbabazi, ibi ntibizopfa bisuye kumbako. Mfise abansi benshi mu gikorwa canje. Kandi nanje ndagiye intama nyinshi. Urumva ko mfise igikorwa kinini. Ukuvuga niko numva ishavu riguma riduga. Soka! Vira mu nzu. Pasita. Mana yaje. Nawe rero. Ngo hano. Pasiteri wawe niwe asigaye ari umugabo wawe.
niwe asigaye atunganya ibintu byose. Baby mbabarira Urazi none mbabarira. nta ngorane uko ubonye pasiteri wawe asohotse ngomba usohoke nawe umuhamvye mujane, ngomba ndakuzanira ibintu vyawe vyose ugende kwa pasiteri. Baby mbabarira. Viraho genda. Sha kwibaza ibi bintu, pasiteri muzima ku mugore wanje. Nuko rero bantu b'Imana mwabibonye vyose ingene vyagenze. Pasiteri murabona yuko arusimvye, ariko mwumvise yuko we nyene ari we yari yaciye urubanza. Ntivyarangiriye ngaho rero, n'umugore murabona yuko bamwirukanye. Ikibazo rero ngoma ndakigarukane kuri mwebwe. Ku bwanyu uwo mugabo yoba yavyitwayemwo neza? Yakora ivyo pasiteri yari yamubwiye ko mwe n'abo bantu bafatanywe abagore b'abandi boca bicwa? Kubona uyu mugabo amwirukanye gusa ntamwice, yavyitwayemwo neza? Kubona yirukanye uyu mugore ngo amuvireho aje kwa pasiteri, avyitwayemwo neza? Nkawe usanze ibintu nk'ibi biriko biragenda nk'uku ku mugore wawe, inshingano zawe pasiteri yazigaruriye, wobikika gute? Wovyifatamwo gute? Nuko nibaza yuko muza kuvyandika mu makomantere yanyu. Mu gusozera, abapasitori mwigenzuku nibaza yuko muhakuye icigwa. Pasitori yagize Imana ntiyicwa, hariho abaca bicwa. Rero ukaba ufise ingeso wisuzume, wihane, kuko ingiro y'icaha n'urupfu. Navuze nti kwinjira mu nzu y'uwundi mugabo, kwinjira mu rugo rw'uwundi mugabo ugakora ivyo wishakiye n'ubwiyahuzi, uburinda kuko n'urupfu rurashoboka. Bagore namwe mwahinduye abapasitori nk'ibigirwamana nk'abagabo banyu, aha muhakura icigwa gihambaye. Nimba mwahora mubikora mubihagarike, mwihane. Baca umugani mu Kirundi ngo ugutwi kw'impene kwama kumva kokeje, ntimuze muvuge ngo sinabahanuye. Kw'isi yose nzima nta mugabo n'umwe ashobora kwihanganira uwundi mugabo yamuteye mu rugo rwiwe. Ntibibaho ico kintu, nta mugabo acihanganira. Imana nibahezagire cane, yatwibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire rero kugira subscribe mwe mutarayigira, gufyonda kuri gem na kakazogera, hanyuma musabikanye ubutumwa n'abagenzi. Nuko rero tugira amahoro ya Kirisitu.